arambwira ngo mwijoro ndiko ndasenga ngo napfukamye ndiko ndagusengera ngo nza mbona umuriro mwinshi uraje mu cumba hanyuma ngo nza numva ijwi rimbwiye ngo uwo muriro ubonye ngo ni umuriro uvuye muri kw'ibere. Haleluya, Yesu we habwa icyubahiro papa, wampaye ijambo ntari ndabifise. Yesu wankuye kure, nahataraho uzohangeza. Ndakwizeye, ndagufitiye icyizere Yesu. Shalom abakunzi ba Ndufacom TV, tubahaye kaze. Umwanya tugiye kwinjiramwo ni w'ikiganiro intahe. Rero kaze mubane natwe, kuko hariho benshi bahura n'ibibazo, bagahura n'ibigeragezo, bakagwara, bakabura ukuntu bivuza, bakiheba, ariko mu ijuru hari Imana. Reka twumve intahe za mwene data. Ku mazina yanje banyitwa Imana Anita, nkaba ndi umwe mu bakora muri Ndufacom TV. Tubahaye kaze abariko baradukurikirana mwese. Hano turafise umutumire wacu sindamuvuga, arivuga, ariko imbere yuko yipresenta twagomba dusenga Imana, duhamagara Imana ibane natwe. Data mu izina rya Yesu, Mana yo kwizerwa, Mana y'ubuntu, tugushimira ubuntu bwawe Mana, tugushimira urukundo rwawe, ntawe uhwanye nawe, uri Imana. None mwami Yesu, turaguhaye kaze na karibu iyi saha n'uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ngwino ubane natwe Mana, ngwino uvugane natwe nyaguhora ku ngoma. Ibyo tugiye kuvugira muri iki kibanza mu izina rya Yesu, reka nyaguhora ku ngoma abari wewe ntabari twebwe. Turashaka ngo ubwiza bwawe bubane natwe, turashaka nyaguhora ku ngoma ngo bari wowe uhumekera muri twebwe. Amajambo tugiye kuvuga Mana, tubone kugira neza kwawe, kandi nyaguhora ku ngoma amajambo n'ivyo tugiye kuvugira ngaha byose Data wera bize bigira maze byubaka imitima ya benshi mu izina rya Yesu, kuko nyaguhora ku ngoma iki gihe hari imitima yacitse intege, ariko wa Mana wowe ni ushoboye kuyisanasana. Mu izina rya Yesu ne tuguhaye kaze na karibu wa Mana we, ngwino ubane natwe, ubane na buri muntu wese, ubane n'abariko baradukurikirana. Uzoba ukoze wa Mana, icubahiro n'amashimwe bishikare kubi vyawe, ni mu izina ryawe gera Yesu, amen. Turahaye kaze rero umutumire wacu yivuge. Twanezerewe cyane no kumuronka, twanezerewe cyane nuko yatugendeye muri Ndufacom yacu TV. None kaze wivuge ibyo amazina yawe n'icyo ukora, tuguhaye kaze. Shalom bakunzi ba Ndufacom TV. Ku mazina nitwa Claudine Kezimana, n'amazina y'abavyeyi. Hambavu yayo ndafise amatazirano menshi. Bamwe banyita Keza, abandi Mama Koko. Ego amazina ni menshi cyane, Geze Kare, n'amatazirano menshi banyita, ariko amazina by'ukuri y'abavyeyi ni Claudine Kezimana. Ego murakoze cyane. Twagomba tubabaze mu kazi ka misi yose mukora iki, mbega murakijijwe? Mu kazi ka misi yose ndacuruza, ndumudandaza akazi niko bavuga mu Kirundi ciza. Ndacuruza, nkora ibintu bya location, ngira location y'imvutano, costume, cravate, imvutano, robe de mariage, ibintu nk'ivyo. Ndagurisha hambavu ya location. Hama murakoze, karibu cyane mudushore. Hama kubijanye nuko nkijijwe navyo, ndakijijwe, nkunda Yesu cyane. Haleluya. Yesu numugabo mwiza cyane, uwumuzi ntawe umwitesha. Ego ndakijijwe kandi ndamukunda Yesu. Yankuyeho ntari kwikura, yantabayeho ntari kwitabara, yankuye mu cobo. Nukuvuga ngo iyo atabawe simba nkiriho. Ego ndamukunda rero cyane cyane gose. Murakoze, natwe turakunda Yesu. Amen, amen. Hama rero katwinjire mu kiganiro nyezina. Ndumva ko kijijwe, kandi by'ukuri kugira Yesu uba ufise ikintu gikomeye cyane, kuko turiko tujya mu ijuru. Iyo ufise Yesu rero uba ufise umuntu azo gukomeza akagufasha gushika mu ijuru. Nashaka ndakubaze rero Koko, numvise Koko ari ryo nofata n'ingoga. Urumva nyene ibu iki gihe
gihe mu gisagara umuntu yitwa Claudine ni Koko, yitwa Nadine ni Nana, ibintu nk'ibyo rero Koko turaguhaye kaze kandi turaryohewe cyane. Rero Koko urabona muri iki gihe abantu bafise ukuntu bizera Imana, abantu bafise harimo abemera Imana, hariho abatayemera, hariho abemera ko ikora ibitangaza, hariho abatemera ko ibikora. Urumva umwe wese afise ukuntu yizera, ariko twashaka tukubaze mbega nawe ni ikihe gitangaza iyo Mana yo baragukoreye wodushingira intahe ukabwira abakunzi bandufa tukanezerwa tuguhaye kaze. Murakoze cyane. Ibitangaza Yesu akora birenze uko no bivuga. Jewe navutse mbona Yesu akora ibitangaza. N'abanyitangiye imbere bavuka imbere yanje, nabo nyine numvise abo basize numvise bavuga ko Yesu yakora ibitangaza. Kandi nubu Yesu aracakora. Umbajije ikibazo kivuga ngo mu bitangaza Yesu yabarankoreye. Ndakubwiza ukuri. Yesu nabonye mpijambo naribuze. Cyane araritanga. Abaganga bambwiye ngo umwana yapfuye none umwana arahari. Haleluya. Icyo si gitangaza. Cyane. Yesu nabonye ankura kucava nkicarikana n'abakomeye. Nabonye abisi bancira imanza ariko Yesu ancira urubanza. Abisi banciriye imanza ariko Yesu ancira urubanza. Haleluya. Nabonye ngwaye Yesu arankiza. Nabonye shonje Yesu arangaburira. Nabonye naburaniwe Yesu angirira neza. Haleluya. Hambavu y'ivyo simba nkiriho yatabawe. Umunsi umwe narigeze kugwara ibere. Yankoreye byinshi ariko reka ndakubwire biki. Ego nundi narigeze kugwara ibere ico gihe ndarigwara cyane, ndagwara ibere cyane. Ndagenda kwa muganga, muganga aranyandikira imiti. Amaze kunyandikira imiti ndataha bikomeza kwanka. Ahantu rero nkorera burya abadamu turabaganga nka twese. Ego. Umwe siga ko siraje, uwundi siga ko korogate, uwundi shira ko arowe, uwundi giribi. Ariko ngo Bibiri abantu barakunda kuvuga ngo abantu bavuga amajambo ariko Yesu wavuga ijambo cyane. Yesu yaraje avuga ijambo kuri ryabere ryanje. Ndagenda ndivuza nongera ndivuza biranka, ariko hari umunsi Yesu yaje avuga ijambo ku buzima bwanje. Haleluya. Anita, Oui. ubu mba ngwaye kanseri, Imana ikimwe. ariko kubera Yesu Ego. amabere yanje aracakwiye kubera Imana. Haleluya. Yesu ni wubahongera ukomegwa amashuri abikwirira umugabo mwiza. Ego. Itaha basimba nkiriho. Ndavyibuka umunsi umwe nagiye mu Buganda mpura n'umuhanuzi. Yantegera hano ku maesikariye. Arantegera arambwira ngo madamu ngo Imana yambwiye ngo kuvuye mu Burundi se kusubirayo. Urantegera arambwira ngo nanje kubera ko niyumvira ati aba ni bamwe bibisha ibya Yesu, tikumbura agomba kundira utudorare twanje ansamatse. Ndavuga ni ivyo bintu wowe wabikuye he? Arambwira ngo mwijoro naryamye, ariko ubundi ahantu mwahuriye n'Imana ntukahibagire. Ahantu mwahuriye n'Imana ntuhibagire. Arambwira ngo madame ngo Imana yambwiye ngo uno munsi iragukiza, ngo wararindire kukira urabura, ngo ariko uno munsi Imana iragukiza, ngo kandi ngo uzosubira mu nzi wawe ufise igitangaza. Ngo kandi Imana yambwiye yuko uyu munsi ibyo ukora byose canke ejo nihaze hagira undi muntu urondera, jewe nzogukorera kuri gusa niko Imana yantegetse. Nta mafaranga nzogusaba, ufise amakenga uragenda aho usanzwe urangurira ubirangura ubahereza amafaranga, jewe nzokwikorera imizigo. Ndamubwira nti kubera iki? Ngo niko Imana yantegetse. Irambwira ngo uyu munsi ubabare bwose ufise Imana irabukumara.
ariko Yesu ni wubaha uyivuze urashitsa nturi nk'abana b'abantu uvuze ngo ndaje gukora uraza uvuze ngo ndategetse n'indategetse nuko Imana irategeka ndagenda hari umurundi twari tugiye tujanye burya Imana igomba gukora igitangaza ishiraho n'igishinga ntahe twari twagiye tujanye n'umudamu witwa Chantale hagiye abaducekinga tugeze ku mipaka abona afise ibintu by'imiti myinshi arambaza ngo iyo miti ni yiki ndamubwira nti nubwo tujanye burya je ndagwaye ibere ndamukuriramwe araraba aravuga ati yo ati none ko imiti yose ari myinshi muganga yari yarambariye ngo nivyashika kikameneka uze wihanaguze utu tuntu arambwira ati wumvise ubabaye cyane uzura nk'imiti yi no kuvuga ngo nabigendana ku kazi nkabigendana gusenga nabigendana ahantu hose ariko umunsi umwe Yesu aravuga ngo kuva iyo wakananiriwe ubu ndaje kukuremurura ni na mpamvu yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaremurura kweri Yesu yarandemuruye Yesu yarandemuruye narindushe uzi ko mujyamira urubavu rumwe dufise imbavu zibiri haragera igihe rero arambwira ati ati none ko ufise imiti myinshi ndambwira ntego nukomeze arambwira ati ntabarunyereke ndamwereka ryabere ngene rimeze arambwira ati kubera iki none wafashe urugendo nkuru kandi uzi kugwaye ndamubwira nti je nararindiriye ko nkira ndarindira ko kimeneka ndarindira ko bana bahaga ndabura atari ko muganga yambwiye ko iyi miti nindayimara kitarameneka nzoce ngenda ngirira operation ati ariko nararindire ndabura nuko Imana inkorera igitangaza ndagenda shitseyo umva ko naciye mpura na wa muhungu maze guhura na wa muhungu arambwira ivyo nja kuri kese ndariha amafaranga y'icumba ca hotel hama ndababwira nti mugabo rero naho mumpaye icumba nimwabona ndyamye nkaherayo cane nkashika ejo saa 2 canke saa 3 ntarikangura muzoze mukomange ku rugi mumbaze igituma ntaravyuka murabe ko nkiri muzima hanyuma ndagenda ndaryama wa mudamu we twari twajanye aca aragenda wewe kubera yashitse ameze neza aragenda ararangura aranguye aragaruka kuri hotel hama nanje ninumva ndushe hanyuma urazi buri minota 30 n'abafise umutinywa kugira ngo amadouleur areke kumbabaza hanyuma wa mudamu atashe arabaza ati mbega koko yagiye kurangura ati oya aracaryamye hageze mwijoro wewe rero kuko yashitse aja kurangura haragera igihe asanga ama restaurant yugaye asanga ntaco kunywa ntaco kurya ahantu twarara asanga bose bamaze kugara asanze bamaze kugara umugabo Imana yampaye ni we yanteye intege Anita umugabo Imana yampaye umugabo w'umugisha nukuri ndamushingira intahe aransengera arantera intege arambwira ati Imana izotugirira neza nyuma yaho rero numva umuntu adodoye ndakanguka nyene ndi mu bitiro ngiye kubona gutya mbona Anita narisigaye njyama ko yanagiye mu Buganda muganga yari yambwiye ngo nicameneka uzokoresha iyi miti kubera umutwe w'ico kintu yarambwira ngo muri ecography mbona amashira ngo kandi ngo amashira ntarasha neza mugaba akabonamo ikintu c'igitrumenga n'ikintu menga n'igitete cy'igiharage hambwa turabona aka kantu ubona hariya ati rero ntikarasha neza arama imiti ya mbere kirankagusha arama ya kabiri kirankagusha none agenda kumubwira nti je n'ukuri mfise urugendo basi imiti nzohora nama ndiko ndanywa arambwira ati kubera ko ugiye ugwaye ndavuga nti n'ukuri iyi nzigamira ngaha nizo nzigamira na hariya amena hanyuma maze gushika re Chantale adodoye arambwira ati ndi Chantale nyugururira ngiye kubona sanga njyamye n'ubitsinda yo ndavuga ati noneho rero ndapfuye nari nisasi ya Ararize navuga ati nicameneka mwijoro nyene ntibishungurukira ku mashuka y'abandi kuko sindi mu Burundi ngo ngome mpindagura amashuka nafashe Ararize y'umwana aho hambavu yaho muganga yari yarambwiye ngo umwana mukure kw'ibere ndamukura kw'ibere umwana akiri muto hanyuma ndamwose rimwe umwana yaramaze igihe umwana yo nk'ibere rimwe gusa hanyuma rero nsanze njyamye n'ubitsinda ndavuga ni yo
ndapfuye noneho ndavayo kujya ku muntu nyene agira pompage, abagabo bagira pompage kuri jardin public. Ndavayo pore ngiye kumva mbona numva ibere ry'iburyo riri bombe riragumye. Ngiye kuraba kw'ibere ry'ibubamfu mbona riroroshe cyane, riroroshe nyene riraregeye. Bwa buvyimbe ndaburondera ndabubura, ntangura kugira ubwoba. Wa muntu akomeza kudodora ati koko nyugururira ni jewe inzara igomba inyice. Ndamubwira ntirindira ndiko ndambara. Hanyuma nderaguza mbona ibere ryanje risa n'iryashishutse. Ngiye kuraba gatonya ku ruhande hariho akameza kari mu cumba, hariho urupapuro nanditse ko liste y'ivyo nkeneye ntegezwa kuja kurangura mu isoko. Urundi nago nyene rwari ruraho ku kameza, ndavye climatiseur mbona ntiri kwiraka. Mukati none ibi nibiki, mbona rwa rupapuro ruri ku ruhande ndarubona ruriko utuntu tudushishwa wogira ngo ni kiraya bahwase. Para bahwase baharuye, mbona utushishwa turiko, ndagira ubwoba. Ngiye kuraba kuri hantu kuri rwa rundi rupapuro mbona hariko kuri rwa rupapuro nyene mbona hariko ibintu menga ni ibintu by'ibicafu. Yo Yesu we, habwa icyubahiro, bijya ni wowe wabikoze papa. Yesu we, nibutse neza yawe n'ukuri. Papa, haleluya. Hama ni hatari. Yasagira neza. Hanyuma ngiye kuraba ndavuga yo nifotora mpava n'ipibriya. Ndavuga ati ndaraba isaha, mbona wa muntu arakomeje aradodora ati ndi Chantal nyugururira. Ngiye kuraba mbona ibintu kugira ngo ibicafu biteranye na twa tuntu twatushishwa. Ngiye kuraba kw'ibere gutya ndakora nyene bise ubwoba, ndarikora ko numva ibere ntiribabara. Ngiye kuraba gutya mbona kuko umutwe wari mwimoko, umutwe wa kakantu wari utumbereye neza mwimoko. Hanyuma ngiye kuraba gutya mbona hamwe mwimoko simbabara, ahubwo ngenda kuraba haruguru y'ibere gato mbona hari umushono ukase. Yo haleluya. Yesu we, narakubonye n'ukuri, narakubonye Mesiya, narakubonye. Nkama ngiye kuraba mbona ibere ryanje hari umushono, harashonye. Ndavuga ni none umuntu yaje kunshona ninde? Ntangura gukoma induru, ndakoma induru, nkomye induru ngenda kugurura. Barambwira ati ariko madame reka gukoma induru, ati hoteli ntiwayikose wenyene. Ndababwira numva iki gicumba nagikose, ibintu bimbaye ko bitandukanye n'ibyanyu. Haleluya. Nambwa ati reka nimundeke. Nduguru hamwe Chantal arambwira ati ariko imbere yuko ndakumviriza inzara iranyishe, ati mpagasuguti. Ndamubwira nti genda ujye kandi unywe. Hanyuma abona kunyumviriza, arambwira ati we ko twazananye umeze uku, uwo muntu yagukoreye bino bintu ninde? Ndamubwira numva ni wa mugabo Yesu. Arambaza ati wasenze ntoya? Nije sinasenze, tinasenze ariko sinasenze Imana ngo inkorere ibi. Ni ukuvugana ngo nari nararambiwe sigaye mbwira Imana nti Mana ninapfa nukuri uriya mugabo uramuha kuzonderera abana banje neza. Ati ubupfuvyi nakuriyemwo, ati nakuriye ku mugore w'umupfakazi, ati nukuri nakuze ntabona papa, nakuze ntabona abasaza banje, ariko ndakwinginze ngo abana banje bareke kwama bakurira nabo mu bupfuvyi. Ati ngirira neza, niwe mubona ko hari ikintu nzogukorera ukanezerwa. Ati ntabara unkura aha hantu. Ndagumaho. Maze kugumaho Chantal aragira ubwoba, arambwira ati koko hora. Ndamubwira ati nta mpamvu yo guhora, Yesu yankoreye ibitangaza. Ndatora telefone ngira ngo ndabe telefone umutware wanje. Ngiye kubona mbona amasaha arakuze, mbona amasaha arakuze, nabona ari saa hindwi z'ijoro, ari saa hindwi.
tuja saa munani hari saa ndwi na nusu ndavuga numva ati rero aha barasinziriye ariko ndihangana. Chantal amaze kujya no kunywa haragenda. Chantal niwe ciye atangura kuvuga ivyambayeko ati je namubonye uwo mudamu yaragwaye cyane ibere ati n'imitara yifise ati nukuri uyu mudamu arabonye Imana kandi kuri kese ni nababwiye ko mfise ikibazo. Hama ndaguma ngaho maze kuguma ngaho niho rero Yesu yankorera igitangaza biranka ko subira kuryama mburaca ndatelefona umutware ndamubaza nti mbega sheri kubera iki utambaza amakuru y'ibere we nkunda ntumbaza amakuru y'ibere. Hanyuma arambwira ngo ndamubaza nti abana banje bameze gute, arambwira ngo abana ni sawa natonze ku kazi. Ndamubwira nti rero sheri mugabo we nkunda kwiri kutari kurambaza amakuru y'ibere. Arambwira ngo hagati ya wewe n'Imana ivuze uwo notangura kumvira yo barinde. Arambwira ngo je mfise kwizera ko Imana yagukijije. Ndamubwira nti ivyo bikuye he? Arambwira ngo mwijoro ndiko ndasenga ngo napfukamye ndiko ndagusengera ngo nza mbona umuriro mwinshi uraje mu cumba, hanyuma ngo nza numva ijwi rimbwiye ngo uwo muriro ubonye ngo ni umuriro uvuye muri ryabere. Haleluya, Yesu we habwa icyubahiro papa wamaye ijambo ntari ndabifise. Yesu wankuye kure. Nahataraho uzohangeza ndakwizeye ndagufitiye icyizere Yesu. Hama ndamubwira nanjuze ibintu byambayeko. Ndamubwira numva ibere ni jewe ibere ryanje nimbone umenga hari ahantu ryakize mbona utuntu tudushishwa. Arambwira ngo turakurindiriye n'amashimwe menshi. Hanyuma sinobabesha ngo narigeze ndota ngo mikasi bimwe abandi bavuga ngo babonye abantu babopera jewe ivyo ntavyo nabonye n'ukuri. Hanyuma ndataha naje mugabo arambwira ati nyabona zo dusubire kwa muganga. ndasubira ku mudokiteri yankurikirana yari umudokiteri Kayondi. Ndasubirayo arambwira ati ndabira ryabera, arambwira ati turabuko bimeze. Arambwira ati none ninde yagukoreye ibi, ninde yakugiriye operation, ninde yakubaze? Ndamubwira nti oya ntawe ni nanje nabyisanzemwo. Arambaza uko vyagenze ndamubarira. Maze kumubarira uko vyagenze arambwira ngo nukuri iyo Mana uragenda uyishingira intahe. Ati kuko nta muntu yakubaze? Ntoya ni nta muntu yambaze kuko twari twavuganye yuko mu gihe ca operation azontwara akankorera operation kwa ninteretse kuko yambwira ko akorera muri kliniki. Hanyuma ndamubwira nti nukuri nanje. Arambwira ati ahubwo mbwira neza umuntu yagukoreye operation. Ati vyagenze gute kivanyemo ya miti warayimaze? Ndamubwira nti oya ahubwo ya miti ya mbere wazi ko nayimaze unyongera iyindi. Ubu rero ngira ngo Imana yasekungura imiti ya gatatu kandi Imana yankureho operation. Yo noremesha umuntu wese ariko adukurikirana aho ubona ko atanzira. Inzira y'Imana irahari kabisa. Imana ifise inzira zirenga ibihumbi. Zifise inzira zirenga intoboro z'umusegetera. Iyo yiratuzi gusumba uko twiyitse. Ni ukuvuga ngo mwijoro worira ariko bwaca impundu zikavuga. Anita narababaye ndababara nongera ndababara ariko hari umunsi umwe Imana yampaye umunezero. Nuko ndamubwira Kayondi nti rero jewe ndagomba kugenda mu Rwanda mu gikorane. Ati nagomba umfashe niba ari ahantu noca kandi nkazojayo kugira ngo nce muri Faisal ndabe neza ngishe control. Arambwira ati nta mpamvu yo kujayo kuko mbona warakize. Ndamubwira nti sawa kuko turi abana b'abantu. Ndagenda hari mu kwezi k'8 aho nari namaze kugira inda y'umwana agira gatatu. Ndagenda ngishika twari mu gikorane cyitwa nje ndi muri ministère ya Women Foundation Ministries. Hanyuma ngiye mu gikorane mu Rwanda twari muri Convention Center niho batwakiriye Apostle Mignone. Turi mu gikorane ndabona ubwiza bw'Imana.
hanyuma rero tugeze kuri uyu mugenzi wanje arambwira ngo tugende turitegura turagenda twashitse mu gatondo dusanga abageze ku mwanya mwiza wo kunywa icayi hanyuma turasenga hama nawe tuba turi kumwe nyene turiko turitegura kuja mu gikorane ca premidi hahanuka umukozi w'Imana ndamubajije ambwira ko ambwiye ko aja ava mu ruhengeri arambwira ngo Imana ngo irambwiye ngo arahanuka aravuga ngo Imana wa mudamu we arambwira ngo nije nakurinze inkota y'ibere kugira ngo inkonfirme kugira ngo sinirirwe kugenda hahandi irambwira ngo nije nakurinze inkota y'ibere ngo nije nagukoreye operation ngo nije niserukiye arambwira ngo kandi uhereye ubu ngo nta n'inkota yo ku rutoki izongera kuguhonyorako ndavuga nti Mana urakoze niho rero mu nyuma burira Imana imbwira andi mabanga akomeye cyane irantegura irambwira impa amasezerano irambwira ko uzomuha umwana w'umuhungu irambwira ati ariko kugira ngo ugere aho nzogushitsa hari ahantu uzoca ariko nuseruka ugaca muri ico kibiri ugatobora ugashika aho ngomba kushika ati nukuri uzobona kugira neza kwanje irambwira ati nzogukorera mariage ati yo mariage nzoba ndahari irambwira ati no ku munsi wa mariage uzofata abarozi ibyo byose byarabaye rero nukuri ibitangaza bya Yesu ntabyo nomara ariko nogomba ndabwiye abadukurikirana igihe cyose ubona umenga byanse umenye ngo hari umuryango w'Imana umenye ngo hari Imana itabara ihindura ibyase guhinduka Imana icira imanza ibiducira imanza nuko murakoze cyane murakoze nawe murakoze inaye yawe naginkoze ku mutima murakoze cyane nibaza ko umwe wese ariko aratwumviriza iyo ntaye yo mukora ku mutima ego rero mfise akabazo k'amatsiko nashaka ndakubaza nk'abantu hari abantu benshi baba ariko barahura n'ibibazo canke bafise intambara kanaka canke batemera n'iyo Mana ko yoba igikora ibitangaza nirihe jambo bo bambwirira Anita Yesu ko yakora kera n'ubu niko agikora ibitangaza akora kera n'ubu aracabikora cyane ahubwo ikintu nobwira abantu bo kwirinda kudubura kenshi mu vy'Imana uzurabe mu ishure iyo umunyeshuri yadubuye uko adubura niko aguma muri iryo shuri ariko uko uronka amanota meza niko wunguruzwa ivyo biri mu mubiri no mu Mana nuko uko ucika intege mu masengesho umenye ngo niko udubura uko ucika intege mu masengesho hari aho udashika ndavyibuka Imana ibwira abisirayeli ku bijanye n'umusozi Yeriko bo bari bazi ko bazohazunguruka iminsi ngahe bazozunguruka Yeriko iminsi ngahe bari bazi ko bazojabuka mu minsi ngahe mu minsi 40 cyangwa iminsi 7 bari bazi ko bazojabuka mu minsi 7 ariko kubwo gucika intege kwabo bajabutse iminsi 70 hari dubuye kabisa hari dubuye cyane baragwije ibintu birakomera ntage n'imyaka 40 n'imyaka 40 sinzi ariko sinzi ko ari 40 nuko ari 70 umviriza uko dubura mu masengesho niko utishugwa kabisa ariko please usenga ukabandanya gutitiriza Imana niko Imana iseruka kubera ko Imana yavuze ngo muzoza mu nsenge nanje nzobumva yongeregereka ko ngo mpamagara ndabitaba ndabereke ibyikinze none Imana wayihamagaye n'igiki toguha ntacyo n'igiki togukorera ko Yesu agera ku ngumba zikavyara ko Yesu agera ku mupfakazi akamuremesha ko Yesu agera ku buburaniwe akamugirira neza n'igiki toguha ntacyo kabisa rero ntibacike intege ibitugwanya n'ivyaremwe ariko utugwanira n'umuremye cyane kandi hasi hari imanga ariko hejuru hari Imana cyane gose nibahumure nibashikame na nyuma yazera irakora
mu ijambo rimwe bakomeze gutitiriza iyo nama nadatitiriza ngo agume ku irembo atene namani ngo amubazire igiti yongera kibaze cyume ngo abone ko azobambwako Imana ntiyari guseruka yari guseruka Imana ntiyari guseruka ariko yaraserutse ngo abayuda baratabakwa nasomye ijambo rivuga ngo abayuda bica basi babo wewe yarazi ngo birarangiye ariko na nyuma yaze rirakora habura umunsi uyu umwe yaraserutse baratabagwa cyane gose kugeza ubwo umukanamani amubwira ngo umukanamani amubwira ati mbega aho ujya muntu no wahe ati ujya muntu n'umuyuda ati usangwa ava mu bwoko bw'abayuda rero kutanguye kumera uko ati n'ugupfa uzopfa cyane uzotinya umuntu asenganita umuntu azenga aratinyitse kandi uzotinya umutima wihana umutima uciye bugufi umutima wihana umenekeye Imana uyo mutima uragoye gutumbera cyane gose yego turaryohewe cyane yego abariko baradukurikirana bariko barumva ko hari ivyizigiro naho igiti cyatemwe cyongera kikanaga kikera imbuto cyane ngo naho itanguro ryawe ryo barito ngo amaherezo yo kunguka cyane kandi kurira korarira umuntu ngo kimpondo zikavuga ko nukuri uyu munsi nawe impondo ziko ziravuga Yesu we ninahazwa muvyeyi mwiza haleluya turanezerewe cyane gose abariko baratwumviriza kumbure ushobora kuba ucitse intege ushobora kuba uri kuraca mu bibazo bihambaye ushobora kubona utabona mwene wanyu utabona mama wawe utabona na papa wawe ariko mwijuru hari Imana yahuye na koko mwijuru hari Imana ikiza mwijuru hari Imana uko yari kera ngo n'uyu munsi ni kukiri rero turateye intege abariko baradukurikirana kuri televiziyo ya Ndufacom TV nukuri hari Imana mwijuru igira neza yagiriye neza uyu mwene data nawe yiteguye kugirira neza ariko ukomeze gusenga mwene data aratubwira ati nibakomeze gutitiriza Imana yo mwijuru izobagirira neza rero turanezerewe gose cyane ndanezerewe urabona iki gihe mukakizanye n'umuntu wese afise ukuntu yakira gakiza rero nashaka nkubaza none nk'abantu bacira imanza abantu canke bagacira imanza ibintu mu bijanye n'ivyagakiza bobo babwira iki dufashe murakoze cyane Bibiliya iravuga ngo hariya mitanguriro ngo Imana ihejeje kurema ibintu byose isanga ni byiza none twe twigira abacamanza kubera iki dushira kwikashe ku bantu canke ibintu Imana itashize kwikashe nukubirekera Imana nukuvuga ngo dukwiye kureka Imana igakora kuko inyuma y'Imana nta yindi Mana nukuri Imana iracyari ku ntebe y'imanza imbabazi iracyari ku ntebe y'imanza n'iki imanza zibereye kandi iracyari ku ntebe y'imbabazi ushobora no munsi kuncira urubanza ariko ejo ntuzugwa Imana izoncira ibintu byose n'igihe nukuri byose bizosobanukira ku mupaka w'imbere y'Imana tuzotangara umuntu arabona inyabu ngo kwa jina la Yesu yabona imbeba ngo kwa jina la Yesu ariko byose ngo Imana hejeje kubirema yasanze ari byiza none tukebwe abana b'abantu tubishiriraho kashe nkandi ahubwo abarongorwa na mpemu w'Imana nibo bana b'Imana mu byo ukora byose wotumira Yesu akakurongora hama rero ukareka gushira kwa kadomo ku muntu mu gihe Imana itaragashira nibaza ko nagusubije urakoze cyane n'abariko baratwumviriza bavyumvise murakoze rero turagomba tugushimire turagushimiye cyane koko wakoze kudutera iteka muri Ndufacom TV n'ubutaha tuguhaye kaze uzogaruka tugendere murakoze cyane Ndufacom TV abanywanyi bacu turabakunda cyane kandi turanezerewe twashaka tubasezere mwakoze kubana natwe umwanya wose tumaze turabakunda cyane kandi turabanezerewe koko turagukunda cyane nawe turakunezerewe ndabakunda cyane Yesu akandusha niko turakurusha cyane turagukunda urabizi cyane nukuri ndanezerewe cyane amen turaryohewe turabahaye turanezerewe umwanya wose tumaze n'abadukurikiranye mwese turabahaye kunezererwa no gufashwa n'iyi ntahe kugira ngo ibarememo ibindi byizigiro
bye bye, Shalom, shalom. Ciao.